kijya wari hanze d'abord ntiwamurondera kugira umucorere umupati umwe ku diaspora bwataga gufata au contraire niwe yanyandikiye message ambwira ati nararondeye nimero zawe uri nshabibaza yo ashaka rero ko bikunda rero ko yumvise ko nagiye hanze canke meze gute uziga kurusha plus ngeri plus dewe oya plus 44 bisaba kwihangana kurenze atakwihangana umuntu aba afise ego kuko burya abantu badukoresha bopuma gufata nabi uri wanyu ukacumenya uza gutaha hakuba gufata nabi hanze utazi inzira yo gusubiza muhira kandi bwiri utaye bigasama processes maremare malheureusement bica biba nkuko navyumvise ariko kuba warakunze umuntu akabikwankira kanka no nagace na gatoya ko byo bikanga nuko yemera ko gukunda na wene ukagerageza gukora ico ashaka kugira bikaca byanka urumva ni kugira avuga ngo akansi bagiye gute baraheba kati nindeka ndagusabye undeke sif mane yanje tago kwine reka gushavuza basi yakugize iki kwine bazi naryuti ASE TV, every story matters. Bonjour et bonsoir, bivana umwese aherereye. J'espère que vous m'aidez bon. Ama part une fresh sana. Safana ba ASE TV muri rusange ndabaramukije mwese. Ndagako twakunda cyane muri abantu muduhora hafi mudukurikirana anytime so. Rero uno munsi naje kuraba umutipigeze kurondera kwine. Jembe sinabwo zino muri ASE TV yaboko mukunda. Fata inoti nga n'amajambo abiri ni vyari ivyo yari blague ariko ndakora blague mu de blog na base. Vyari ivyo niyo mpamvu agarutse kugira ngo byari ibiki vyari ivyo. Kwanza ufise preuve nyabaki ko nje nawe dufitanye imigenderane. N'uyu munsi uragarutse. Ngarutse kubera bajije ujya munsi wambajije ati uri serieux ndakubwira yego nawe uri serieuse ego none ndakwemerera neza bakundi ba ASE TV kiganiro mwarakiravye mwaragikurikiranye neza du début à la fin est-ce que nje narigeze kwemera ko nje ndi serieuse hamwe na platine benshi mu mitu muzungu shista n'umuzungu bien sûr katumusanga wicaye kwanza ndamuvugishe gatoya ndabutsinana tumuvugishe gato tumuyagishe twumve idavuga kandi yahora hano Plata vipi? Sawa. Uko bien? Mbona zana uko sawa? Jani. Kwa mawazo mengi tu. Sawa. Amakuru kwanza imisi n'umwaka mushasha mwiza wa 2023. Makuru ni meza mwaka mushasha kuri twese. No kuri je nakukurije. Kuri twese mvuze twese wowe urimwo nabandi barimwo na cameraman abantu bose mvuze mwese twese ni twese nyene nawe nene Plata wimvire gute gonza kugira ambari muntu je nari nambaye kugira twambare bisa d'abord libijwazi aye tout vraiment ahubwo wowe wimviriye gute encore ni ngofero bien chapeau ni ikintu nkunda kwambara nta namwe uzonsanga ata chapeau mfise hama kuba twambaye gutyo cyo kuba niyambariye uku nawe ukambara uko sawa sijui nini mbe Plata warako twarakubuze igihe kinini sana twarakuba ataka mu Burundi kamuri kulendea wapi ko ari kwiba we bari barakwivye bari wagiye umuntu akuze nkanje bakanyiba jiwazi sijura kugiza wohora bon nari mu by'ubuzima nyene by'akazi ubuzima twese tubwa mama wari he mugihugu caye basi bari mu Burundi mu ntari yawe nina muronde ni kuri apana blague ni mtafuta kani kamkosa juu chini niwe ndondeye kugira tugiri gatu ya turiko turayaga ndahari nabonetse rero urabonetse wahora he nama nari muhira nyene nahagaritse ibintu byose ndavuga nti reka ntekane kwanza ntekereze kuna bise makuru bumva ko Plata yagiye imbari yahunze kamaliku hari mukoza hunga amahoro d'abord
Plata yari yagiye mugatubona yagarutse. Plata yawe arakorera muri Best Way Record, akabakorera muri kamani Bambisi, kamani Bamberisi. Ngukuri kamani Bambisi Star Music. Byagenze gute kwa ndabagira. Va muri Best Way uje muri Bamberisi nyene. Yagiye akorera mu Nyakabiga. Ubu nawe ukorera mu Kinama. Urakorera mu Kinama. Kandi Best Way twari tuzi ko ari ya Plata, benshi tuzi ko ari wanayicreye. Byagenze gute ndabaho kugira uhindura izina. Mu gihe kirekire Plata utamubona yari yaragiye. Mwari mu Burundi d'abord hakutubesha. Ukora kucugumana Best Way habaye ikibazo nyabaye. Bon, narafashe urugendo nk'umugabo avuga ati reka ngende guhiga ubuzima. Ngezeyo Grand Frère Piche nacarambwira ati none ko wasize ibiro vyugaye ndagiye kuhasaba mbe ndahakorera nambwira genda ukore nta kibazo. Haca ibiro bya Best Way bica byingiramwo Revolution Sound ariwe Piche and Revolution. Hama ngarutse ndavuga nti kubwo kubahana sino cangena nkamubwira ati mbisa oya reka ndamureke akore kikorere. Hama naje mbe ndatekana kwanza amahanga karere ndavuga ariko naje sino kwicara niyo campura n'umugabo bita Big Boy Jesh arambwira ko afite ivyuma arambwira rero mu mwanya nzoba ndiko ndarindira yuko nsubira ku biro reka tube turagakora rero. Kuki wacushimye guhindura izina canke iryo zina ni ryo mu boss nyene w'ivyuma? Best Way iracahari ko ni jeje nyene createur wayo hamwe na Wakiboy. Hama ino nasanze izina Bamberi Star Music ni izina rya label yiwe. Tuko turakorana ni nkuko byoshikanye tugakorana neza tukumvikana nkaca ndahigumira. Hama hariya tukaca dushingayo antenne ubuzima bukabandanya n'akazi kakagenda neza tu. Plata n'umuntu yagiye aza muri ASE TV donc yari nk'umukwe wa ASE TV juste yari yakunze umudemo wacu juste kandi urazi ko nza kwinagereye. Wewe bandanye ibyo kuravuga. Ndiko ndakubaje ko urazi kwina hari. Umvirize basi sivyo ambwiye ko mukeneye ronde ndeka kumuhamagara agira iki ko Platini ashaka wewe ni jewe shaka kuvugana Platini ndeka ndagusabye undeke sivyo mane yanje tago kwine reka gushafatisha basi yakugize iki kwine basi naryuti ko twayerutse umukunda juste bwa kumukunda nukimukunda umaze kuva mu mahanga byace bigenda gute? Kuko mvuga ngo kwine bakunda ba diaspora umva Plata cyagenda hanze ugiye mu diaspora aje cyamwemera. Malheureusement bica biba nkuko navyumvise ariko kuba warakunze umuntu akabikwankira kanka no nagace na gatoya ko byo bikanga nuko yemera ko gukunda na wene ukagerageza gukora ico ashaka kugira bikaca byanka urumva ni kugira avuga ngo akansi bagiye gute baraheba ni warahevye bon narahevye kijege wari hanze d'abord ni amurondera kugira umucorere umupatse umwereke ku diaspora bwataga gufata au contraire niwe yanyandikiye message ambwira ati nararondeye nimero zawe uri nshabibaza yo ashaka ko rero ko bikunda rero ko yumvise ko nagiye hanze canke meze gute uziga kurisha plus ngeri plus dewe oya plus 44 ego ndavuga ni wa mu sister yarandondeye unye birakomeye ashaka amapaundi bon ndatekana mbajije maze kubona message ndagyoherwa ariko kanyuma mbajije petit frère arambira ngo ngo ashari oreo bari family ya diaspora samboni ko nitafuta nataka sasa tukwe babona bawiri ibintu nk'ivyo navuga ni atari ariko vyiza ko yatwawe basi yagiye hashaka naho je namukeneye namushatse nyene bikanka ndumva cyisemo gutaha kubera bugati urashaka birikataje nje tunyumbari tu oya ivyari byanjanye hariya vyaraheze ndavuga ni reka ntahe n'ubundi muhera ni muhera tu amaherezo y'inzira yose cumenye yaja nyene Plata kwera plus 44 cha diaspora kweli mubaye kabisa umuntu atijema ku diaspora ari wantwari so
Plata niyo challenge ugeze uhura nawe ugiye hariya hanze juste gukorera mu mahanga wowe ari byoroshe waritegevye ho ko ari wagiye kurondera amakoni wanatevye ndiba diaspora basibwa butaguye kumota buhoro buhoro. Oya ikintu ahubwo ndahaye pore abantu bava ngamuhira baja guhiga ubuzima hanze. Icyo nabonye kimwe bisaba kwihangana kurenze atakwihangana umuntu aba afise ego kuko burya abantu badukoresha bopuma gufata nabi uri wanyu ukacumenya uza gutaha hako bagufata nabi hanze utazi inzira yo gusubiza muhira kandi guri utaye bigasama processes maremare ariko Imana ihezagire abantu bose bagiye hanze guhiga ubuzima ibahe hama nibataha bazoze bayage batekanye baruhutse. None wariye none cyo baragufashije kuyajya. Ngiye ni butara ya maraje mbasi iki bon nuko gusa hama icyo nshima gusa nuko natashe ndamahoro ibindi navyo bizimana na jewe nimba nararonse nimba ntararonse naho ndumuntu w'umugabo ndazi uko ubuzima bugenda ndazi ingene ndabuhiga ku bwanje nimba naratakaje ndazi ingene nzorondera kugira nsubize ivyo natakaje ya uri gusa nurogreta ko waragiyeyo nimba wafashe nabi nimba wafashe neza n'importe ko waragiye kurondera ubuzima canke waragiye kugira juste uvuye mu diaspora date. Oya ni experience y'ubuzima byarampaye experience nini ya sana donc kirazira kuva muhira ata objectif ufise kirazira kuva muhira ata kintu ki runaka canke ata donc bajya ayo abantu bava ngaha bakagenda je bumva gusa za Serbia bumva za South Africa bumva za Malawi bumva za hehe bakagenda ngo ngiye guhiga ubuzima ata umuntu yamuhamagaye atakaza afise yatanki akakubwira ati genda umugabo ngo ndigikotikoti uko bizogenda kose nzimenya ninashikayo. Abantu mwe nabo kweri pore sana kuko ico nabonye je navuye ngaha nizeye akazi mfise mvuga ati ndagiye gukora naho noshika ata muntu twavuganye ku bintu uzi gukora bizogenda neza ariko au contraire nasanze arije nishoye Aro wishoye gute nene aro isuri kwenda kwa diaspora kutafuta franga ilie nagiye guhiga amafaranga ariko nagiye nitwaye jeje nyene kugira ndonka akazi mvuga nace nitanga akazi kama gasaba control gusanga urukuru ugakora atamasezerano atakintu wihagarare ko bakubwira ati genda nahandi twafise biwacu bo ngaho usanga uri gukora nyine ibintu bimeze ukuntu nabi donc bisigura yuko umuntu wese kugira uhaguruka mu gutaha baragufashije gutaha none no bara ko ndinga nene mbako bagufashije none Imana yarabikoze Imana yakoze kugira utahe juste kubushuke muhira kandi ubwo kuba gufata nabi gusa birakunda kuvuga ati je ndagiye ndaseze ndatasha ntibigeze bamfata nabi ahubwo nije nasanze ukuntu nagiye nije nagiye nabi wagiye nabi gute donc inumbere ari gutwaye siyo wose mvuga ati ndi umuntu w'umugabo reka ngende nsohoke hama ngira ikintu ndabe ingene abandi bigenda bica ukundi anje ya diaspora kurusanga batese oya sivyo diaspora acana nayo reka niyo mvugo yo siyo umuntu w'umugabo arinza ava muhira akagenda abagiye guhiga abuza aragaruka canke abuza akagumayo bisaba donc ni imitima ibiri yo gutimba udatimvye naho kisubirira inyuma Plata ntiyatimvye umunyabwoba kuja kwirira mwasi acahitamwo kwigira Plata n'umunyabwoba juste muca muvyumva rero mbe Plata ko kutakiririmba niwe bakwase namuzi kure funaca tu bon indirimbo ya nyuma nayisohoye mu kwezi kwa 11 mwaka uheze sije nabonye wapibye kuri Facebook uri muri eglise semisha kweli tu harya twari ku ishure bagomba baduha ipapuro nka diplome nka certificat de mérite ama brevet ibintu nkabi sambari kanzu wakoreze ajya bayita matoje ni nk'umunsi wa diplome yawe wowe waciye nabonye wambaye ikintu n'igishapo uri ajya bayita matoje nibijya wambaye wewe n'amatoje nje namwe mwambaye rero ya none umva donc none warize hariya iyo certificat de mérite nyene ni ya nini na hivi nasoma
Na hivi unasoma. Nasoma. Unasikia ni vizuri maana unapokuwa unasoma. Donc muziki ushacha. Bon muziki sinawuhevye sindawuheba ndacaririmba ndahinyanyura amashuri ntahera nawe we ndazi hari ibintu ucamwe ukibaza ngo n'ubuzima ariko n'amashuri n'ukwiga ubuzima turiga. Donc yaje matochi ya matochi ubuzima numva adasa nk'ayabandi nje mbona ko differa ijya ni toje ni kanzu wambara kugira baguhe hariyo toje z'abantu baririmba mu misa hariyo toje wambara kugira waromba izo mu misa mbese zo ndikunda vuga yari symbol ariko ntitwari mu misa haje denje ndabitawara ko nambonye bamanitse amaboko kubora ukuntu pratavuga ati karabago mbasengere kwine kugira musange hanze ku muziki mwinshi ariko arahimbaza Imana niribonaga prata cyo kubisha byose ko ari bangaririmbo nabibonye bon amna shida sasa nikuulize lakini niulize ugumumbaza kwine wowe uri kumwe nande je turi kumwe na Plata ngaha cameraman nawe ari nyuma ya kamera nyuma ya cameraman cyo tubishusha nka kujya rero byagomba bibe kwa kwine we ni wakwema kandi rega je nawe birajanye vraiment d'abord tunavara kufanana cameraman dibaze ho naona vitu biko bien vraiment Mungu wangu jiwazi na namba ibintu bisera Plata encore ni nkofero kandi amakomantere ndawe mwatuberanye twobera na Plata twobera gusa rero je udusubira hanze kugira nje mu diaspora afu narudia tena niko wabonye ngo niko lofa sana Plata noje bono zonka nkangahe basi duspose bikuze tuvyumvire byo udochunka nkangahe ubonye basi mkuru basi maguru ubwira undabe fresh nishimana nakujo unanijua basi none bona basi uzonka nkangahe wewe nani nzoha wewe basi abavyeyi baje bari gusara bizonchora zano tutanichorera bizonchora wenda gutwaye nzo kwa manda guhimisi yose mugabo hama muhira nabo nabo bahangaye basi bugati nchukwe tu ibibera ngaha nibiba biri seri uzobimbwira inyuma uzobimbwira inyuma kamera mahera Sasa abakunzi ba ASE TV. We ambia cameraman wako try uzonsange muhira adaha turi babiri na cameraman wepe dumwe umba platini vraiment cyo tumutelefona cameraman azoza filme ibintu biri live biboneka by'ukuri apana ibi nkibi tukutuvugira nga turi mu bikironi none wibaza ibiki oya ndunese ndokubaza hazo hari ibiki none nzovyibonera ni washikaye abazabiri mu nzu mungu n'umukobwa Maro niko twari kumena ntuzana na cameraman na yambwikiza ko nkaba imagine rero ngiye cameraman ataje bala so Plata kandi gushimire turaza kuvugana inbox ko turi mu rukundo canke nawe mucabuvyoma merci beaucoup abamanya kwanza wawe sha mu bijuju vya mbere urimo nikijuju ma Plata ndikijuju anza kunitukana sindaramumera rukundo sikia sasa Plata ukavyemera utavyemera byose pona ikibazo muga mu bijuju urimo kwanza icyo ni cyane sawa merci basi ikindi nuko ndiko ndakora EP ego EP indirimbo stan album yitwa Amasa Kunda agomba indirimbe muca muvyumva deja niko EP yanje ivuga mangeze ko ndirimbo ya kabiri vuba gusa uzokora n'ama video insha Allah ego ndavyizeye kuko nigiye kirekire ntatanga ama video mu ndirimbo ya mbenzo ndumukuri video sinabyo tena umukunzi wanje acambera kandi umukwini video yandakuba turekane ubu nyene wa mbere nyene ndakwemerera akijuju enjoy ivo lakini merci rero wakoze nakoze kiba mu gusora EP nirasohoka amaze gukora indirimbo zibiri hasigaye zine wavuze 6 hasigaye zine azikora fresh amadumudundo muguza ntiturakundana tiko turavyumvira so Plata merci beaucoup ndagushimiye wakoze kuma mwanya fresh popo kalale sasa kalale lofa sawa nenda gusa banzu je hanze kwanza mu diaspora bon namaze amezi ndwi maze ukwezi ndi mu gihugu
birashobora gushoboka kandi muri uku kwa kabiri cyo kwa gatatu usubire ngende hama Imana ibikoze Tugaruka. oya ndashobora no kwisubira nkigumira Ndagusagaho ntacyo. papa Sawa for ASE TV mwabaze kudukurikirana ndabakunda cyane cameraman wakoze kudufilma rero Imana ibwahezagire.